uno munsi muri kino kinjana ca 21 petroli gereranywa n'amaraso mu mubiri akama umutima ugahagarara. Iyumvire igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika kidafise petroli. Amerika yo bibaye kahise nkuko n'andi ma empire yagiye arasenyuka. Mwarumvise ubwami bwa Romani bwatwaye imyaka ibihumbi n'ibihumbi, ariko no munsi bwarazimanganye. Isi uwitwara muramuzi, umugabo yishongora akarungika ingabo ziye gufata president w'ikindi gihugu. Niko byagenze. President Donald Trump yafashe president wa Venezuela Nicolas Maduro n'umugore wiwe abambika minote. Nta majambo menshi, nta manuro zikenewe, nta avertissement, nta na kimwe. Byose ndabikora ku nyungu z'abanyamerika. Iyumvire kwinjira mu kindi gihugu ugafata president n'umugore wiwe mu gihugu mw'igihugu. Muracumva igihugu gifise igisirikare, president kisanga ko minote ndetse agafatanwa n'umugore wiwe bagashirwa kwa mapingo. Ibi bishitse inyuma y'igihe bino bihugu bibiri bidacana uwaka, ndetse Donald Trump akaba yari yararahiye ko ategerezwa gukura ku butegetsi president Nicolas Maduro. Yaranamutelefone amutegeka gukinjura ibintu bikimeze neza, ariko Maduro yanka itegeko rya Trump yafata nk'agasuzuguro. Kuva mu mwaka wa 2013 Maduro ashika ku butegetsi ntiyigeze acana uwaka na Amerika. Habaye ibikorwa byinshi byo kumukuza ku butegetsi, nko gushinga imigwi y'ikiroberi, gufata ibihano kino gihugu, kukizibirira amayira yinjiza ibitoro, gushika naho Amerika yemera gutanga miliyoni 50 z'amadolari y'abanyamerika ku muntu azofasha guhagarika Nicolas Maduro. Trump ntavyo kurindira igihe kinini, nkuko yabirahiye yabikoze. Uno munsi mu gitondo yategetse abakomando ba Delta Force binjira ikirere cya Caracas bafise intumbero yo kudahusha Maduro n'umugore wiwe. Akimara gufatwa la communauté internationale yagize cishikiriza. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yatangaje no ko Amerika ishobora gukora ikintu nk'iki ibisa nko kutubahiriza amategeko mpuzamakungu. Ariko aya mategeko, aya madroit international yubahirizwa kuri bamwe ariko ntakore ku bandi. Ibi bintu birashaje kubera ko agasumba kandi karakamira. Ibi by'amadroit international ni ibintu nyene byo mu mpapuro bakoresha ku bihugu bimwe ariko ku bindi ntibikore. Amerika ifata uwishatse, nta numwe ashobora kwitambika imbere. Uturero ni twishi, hari abandi bagiye bafatwa ndetse bamwe bakanicwa. Muribuka Saddam Hussein, muribuka Muammar Gaddafi, muribuka ni benshi, hari ba Noriega n'abandi benshi Amerika yagiye yica kakaba kamizwe n'ingoma. Benshi bariko bibaza impamvu Donald Trump yakoze bino bintu byakanze ibihugu rutura nk'Ubushinwa, Uburusiya, ntihagire na kimwe bavuga. Ushobora kwibaza ngo Nicolas Maduro bamuziza intwaro mbi cyane ngo biyayura mutwe, trafic de drogue. Oya sibyo. Nicolas Maduro yari mu president yidogirwa n'abanya Venezuela kubera ubukene, intwaro mbi, agahotoro. Ariko ikisi cyo catumye Trump azindura ingabo, azindura Delta Force gufata uwo mu president. Reka tuvuge ko ari petrol yamaraso akama umuntu ntakomeze kubaho. Iyi ni petrol ishobora gukama Amerika ntikomeze kubaho. Venezuela ifise amariba ya petrol atuma kiza mu bihugu bya mbere ku isi bifise petrol nyinshi, kandi Amerika nishaka kuba dependa kuri petrol yo mu Barabu, na cyane cyane ko isi irikirigabura ibihugu byinshi harimo na Arabia Saudite bikaba biriko birikura ko Amerika. Gukontrola Venezuela rero bituma Amerika idakama amaraso kubera ko petrol nabivuze ko ari amaraso akama umutima ugahagarara. Ngiki rero ico bacatumye Trump atera Venezuela, kandi anafise n'ishavu gishi ryuko atatanye Prix Nobel kagashimye k'amahoro batanga buri mwaka. Trump yarazi ko ari bazotwara Prix Nobel y'uno mwaka. Mwarabibonye byagiye yarakora nko kwiyemeza guhagarika intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine, gushika natuma ko Putin ati ngo duhurire muri Alaska tuganire. Mwarabonye uturoro twinshi, ndetse yanagerageje guhuza ibindi bihugu byinshi harimo nahi wacu mwaribonye hagati ya Kongo n'u Rwanda. Ariko Trump
yagiye kuba deshi akagashimwa atagatahanye ahubwo gatwara umugore w'umunyavenezuela Maria Corina Machado. N'ubu rero Trump arashafise agashavu ariko petetre ko atariryo ryatumye atera Venezuela mugabo naryo rishobora kuba ryaratumye ubwonko bwiwe buyaga ntingoga ubona ko afata ingingo gihuti ariko hypothèse iri ku rugero rwa 90% nuko Amerika ishaka petrole ya Venezuela kugira ikomeze kubaho kandi ari igihugu gikomeye ku isi. We will make America powerful again. We will make America wealthy again. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. Thank you, Ohio. Thank you. Thank you very much.